neza na neza nanje mve mu Burundi nza muri Kenya ariko maze gushika muri Kenya namaze gufata urugendo nkashika mbona ayandi ma pisha canka amasanamu agaragara umwe mu baririmbye mpimbaza Imana ari we Alvera Muhimbare afashe rutema ikirere benshi batangura kwibaza ati koko Alvera ko afashe rutema ikirere kubazi kiki ko ari muri Kenya ati koko Alvera niyo basanze kiki muri Kenya kumbure bashobore gukora featuring bashobore gukorana indirimbo mpimbaza Imana na cyane cyane ko nabonye ko wewe na Alvera hari ukuntu menga uri hagufi na hagufi ndetse uri no mu muryango giving hand and vocation sanzu urongowe na Alvera Muhimbare benshi bibajije ko hari igihe bamwamubwira mukorere kumbure muri Kenya ariko abandi bavuga ati Alvera bagiye mu kindi gihugu koko nukuri canke na ni nkuru z'amagi yo international promoter, international YouTuber, international influencer, Starboy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Ububeshi, Mr. Fashara Fashijwe, umukozi wo munzu, Mr. Nikukazi, Mr. Dollar Boy, Mr. Plan. Naho turi mu gihugu ca Kenya, neza na neza hantu bita Rwaka, Nairobi, East Africa, Africa to the world. Eto turi nyene turi kwisi yose, turi gukorera kwisi yose kugira bigende neza cyane. Turi Nairobi turi kumwe no Murundi kazi. Ubona sa neza sha. We. Dawa shay costume yambaye. Natembereye Rwaka yose. Ninjira mu muji neza na neza hagati na hagati Nairobi. Costume nkiyo nayibuze. Reka tumwakire ku yindi ciro bamwita Mama Sami ushatse umwite Clarine Iteriteka. Iteriteka ariko aho ni mu gihe bagije umuzungu ati vuga Iteriteka. Ashavuga ati Iteriteka. Turiko mu bwa Star TV rero Clarine Iteriteka official simbira ku rubuga rwa YouTube channel uraza kubona indirimbo nyinshi zitandukanye maze gushira hagaragara uno munsi twamwakire kandi mu bwa Star TV ariko kandi turi mu gihugu ca Kenya nari mu gihugu ca Kenya ndavuga ati kubera ikintu ashobora gukorana na Clarine Iteriteka umwe mu banditsi b'indirimbo mpimbaza Imana. Reka rero tumwakire ku yindi ncuro kuko umwanya uri kuragenda ubu mwanya tuvugana turi igihe cy'isaha 18h13 minutes mu Burundi sinzi ngo muri sangapi ariko mu Burundi ko biri kose bibaza ko mutarashikana na 17h nimba muri 17h canke saa 10 ntavyonze ariko amasaha yo muri Kenya ari imbere gato ku Marundi. Karibu cyane mukozi w'Imana umeze neza. Ako kantu ko kumubari bakita gute? Ako nyine wahinze. Aya nako bakita. Umeze neza ariko? Amakuru y'imisi. Muri Kenya humva gute agakima kaho kabona gute? Muri Kenya ni heza cyane. Gusa hari imbeho. Harakaje. Hako bakunze kuvuga ati ngo abantu rakabeho nyene n'agafresheri nyene karaza umuntu agatagata gasa neza. Asanga rakeye. Sinzi nabyo nzi. Haho kayo mbona kawe kameze neza ubu. Kugira inzo bitagira n'agaherehere sha. Neza na musakunzi wa Star TV twinjire mu kiganiro nyezi nakumbure tuganire ibindi bitandukanye. Karibu cyane baramutse n'umuryango wawe wamaze kuba famille yacu nawe wamaze kuba famille yawe. Ndabaramukije cyane abakunzi ba Star TV. Ndavuga ati nkuru y'Imana bane namwe. Ndabakunda cyane kandi ndabakumbuye. Ego kabisa. Mama Sami ni umwe mu baririmbyi baririmba indirimbo mpimbaza Imana ndetse pembeni yaho ukunze gufasha abatishoboye cyane mu kubaha ivyambagwa ndetse no kubakorera ibindi bitandukanye. Nanabonye no mu rugo iwawe ufise abantu benshi bo mu muryango witayeho cyane bisigura ko umutima wo gufasha urawufise. Umutima wo gufasha kuri keke cyangwa Mama Sami wavuye he muri rusange kumbure ndumva ico kintu ndakunda kukikubaza cyane. Ahubwo nanjye ngo ndayikubaza ukunda kukimbaza ikikubaza sana numve basi kuzovuga ibisa numve kutazozura tubesha. Oya jeno nyine ndababwira naho bavuye gusa nagenda byisangamo. Kabisa naho wavuye ivyisangamo. Ariko kandi banakunze kuvuga ati impano yanjye kugira amafaranga menshi siko gutanga. Ushobora kuba yafise ariko ntuyatanga. Yareba ivana n'umutima w'umuntu. Hariho benshi usanga bafise
ugasanga ntibatanga ugasanga rero n'uwundi adafise mugabo akaba afise umutima wo gutanga rero burya rero mwese n'impano yiwe kabisa. Hajya umaze ikiringo kingana gute hano muri Kenya? ndahamaze ukwezi kumwe. Uri muri Kenya umaze ukwezi kose, ni cyahe ikintu umaze kubona muri Kenya gitandukanye ne mu gihugu cyacu? Kumbure ukwezi kose uri ahantu bisigura ko hari byinshi umaze kwiga, hari byinshi umaze kubona muri kino gihugu cya Kenya. Mu gihugu cya Kenya nabonye ibintu byinshi cyane nyene bitandukanye n'ibyacu mu Burundi. Kamena mbere muri Kenya byoma ni heza. Heza cyane kandi ikindi naco gusa indya zaho nyene mbonye ko tutarazimenya cyane bimenyereye iwacu mu Burundi ariko nta bishise no bivuga ko gusa ni heza. cyo nahakundiye gusa kweri harakayaga mugabo harakayaga kavanze n'imbeho cyo cyo mubona ngani yifashe uko ya harakanye harakanye yageze ku mugoroba nyine cyo byimba ko bose usanga bambaye kugerera iby'amagambuti amabuti ya n'ibikoti birebire n'ibyo hama niki nakundiye ngaha amahera yaha yari hejuru cyane kubera ko no munsi dolari jana rigeze mu 12,700 y'amakenya umva nye gusa narahakunze uburyo bubatse mijengo yaho ma etage ukuntu hubatse maje ndavye nka quartier ndimwo ntiziga nziza cyane ndabona gasekebuye ariko tubwara beshi usanga bubatse gasekebuye amaprafo Dubai n'ibyo mugabo ndabona ngaha hose mbona amagorofa gusa yari incuro ya mbere uhonye mu gihugu cya Kenya. Kumbura hari byinshi uba warabwiye utarashika mu gihugu cya Kenya. Mu byo wabwiwe hari ibyo wasanze atari ibyo mu byo warabwiye utarashika mu gihugu cya Kenya. Ego nk'ikintu cerekeye ngaha muri Kenya kare bambwira ngo harashushe ariko je nahageze uwo muntu usanga yari yagiye muri Uganda no muri Uganda harakanye bavuga ngo harashushe nanje Tanzania jaja ntariko tunari nazanye ucuvuga tuzogurira ino ahubwo navuga ati nyene sinibanda twari ko tuko hashushe ariko shitse nasanze hakanye kabisa. Uro musi uri muri Kenya bamwe mu bakunzi bawe canke abafana bawe ushobora kuvuga ati koko Keke ntakibarizwa mu Burundi asigaye aba muri Kenya imeze gute? Tuvuge ko umwanya n'umwanya dushobora kubona mu Burundi bimeze gute? Oho icyamuzanye cyo cyane muri Kenya igiki turamenyera no muzashobora gufata urugendo umuntu atigiye kuruhuka igihe mu bikorwa igiye gutembera kumbure mbona kandi karere bimeze gute kuri Keke? Oya ntabwo nimukiye ntabwo nahera igihugu cyane barutse ya so kuba ndi no muri Kenya kumbonyezi ubuvuzi bwacu iyo umuntu ariko akabona ubuvuzi sakaronda ama connection hirya no hino kugira ashobore kubona connection y'abandi bantu baririmba indirimbo bimbaza amana cyane kubera burya ayi bakunda kuvuga ngo umuntu yungurwa n'uyundi yabashaka habanziki gasanga imbere yanje hari undi muntu aziki bisaba ko rero uwo muntu afise icyazi utazi sako muronderana mukaharonkera ubundi bumenyi so rero Jya kuva shitsa muri Kenya narahuye n'abaririmbyi bashika batatu ego turavugana nabo nyine ndabona pe imeze neza umwe kwipasika twari kumwe w'umutanzania yitwa William William kwipasika twari kumwe ndabwirwa n'iryo bakwe barampa akanya muraganira nabo twaganira nawe kandi barampa n'akanya ndanaririmba mu ncamake navuga ati Yesu yarakoze cyane kuko ubutumwa nabahaye vraiment bwarabafashije kandi nagiye mbona cya kintu cyacu cyo kuririmba indimi apana indimi zitandukanye kuko usanga ufite n'indirimbo zo mu Giswahili nasanze bifasha kuko bamwe baciye bambwira ko hari abo bahora baraba ya ndimbo zanje z'Igiswahili mama umwe aravuga ati jewe narakunze indirimbo yawe yo mu Giswahili y'Igiswahili yitwa Matendo rero uraducishiriza ko gato rero ndumva nyene nandi ndavuga ati kumbe n'abo bantu tudasanga ururimi bashaka kujya kuri YouTube bakaraba ndumva nyene biranezeye ndumva nyene ndahimbawe so umwe rero niho yacambwira ati jewe nanjye nakunze Dariri ndavuga ati ni byiza rero so haciye hashika n'umwanya barampa umwanya muri eglise
hari ahantu nyene bagize nyene concert yani sikometeri concert ariko hari ahantu bakoraniye hamwe ari benshi cyane ku buryo naje mbonye abantu batujyaniye n'ubwoba bavuga ati ahantu ko ari bari abantu benshi cyane baramakanya ndaririmba baranambwiye ati turirimbire n'indi shasha ufise ubutaranashira no kuri YouTube ko bavuga ati umurivyi yamayiteguye yaca ndaririmba ni indirimbo yitwa Ole Wako yerekeye imfubyi n'abapfakazi ndumva ndayiririmbye barafashwa cyane ku buryo naho bavuga ati mu by'ukuri akoze kutugarura bivanye n'ubu butumwa bwawe kabisa ariko hari ukuntu wavuze ati ububuzi bwacu nkashaka kumenya biga ko uno murimo wo gushora indirimbo mpimbaza-Mana nakazi koko canke abari umuhamagaro tuvyite gute kubera ko uno munsi hari umuntu ari indirimbo mpimbaza-Mana ejo agashaka gukuramo umusaruro kumbure akaja mu makonsere asanzwe ari wakumbure n'abashobore kwinjiza amafaranga tuvyite umurimo mwitumo canke tuvyite akazi so cyo novuga kuri kino kica mbere na mbere mvuze ngo nakazi mwese ugakora twese dufise amaboko ariko kubwiki kino gikorwa burya ni impano n'umuhamagaro hajya kurimba hajya n'umuhamagaro ingabirano iba iri mu muntu kuko hariho benshi baba bashaka ko nabo nyene bogera ntamwe babona abandi bantu bagezeko ako burya udafise iyo ngabirano yo kuririmba sinibaza ko wovyikirana hama abantu n'abagira amakonsere kugira ngo ibintu bya konsere kugira ngo baharonkere akantu iki so jewe mu by'ukuri mvuze nk'ugandiki wanje mu gukora kino gikorwa cy'uburirimbyi sinovuga ngo nta mpera ndagisukamo ahubwo ndagisukamo n'amahera menshi kugira ngo ivuga butumwa ryanje rishishikare ryamamara hirya no hino kuko maze kumva ko hariho n'abari muri Kenya bakurikirana baraba indirimbo zanje abadashobora kumva kijya kirundi canje ndirimba bakakoresha gusoma kiya congereza twandika hasi nkumva nyere biriko birabahimbara nanje ubwanje naciye ndumva ko mu mutima wanje hari ikindi kintu nkoze kinini ko jewe ivuga butumwa ryanje kenshi nkunda kuyicisha mu ndirimbo kuko ntabwo impano yo gusemerera nta mpano ufise yo gutanga ubutumwa ukoresheje indirimbo kuvuga ubutumwa bwa mpano sinibaza ko n'abandi ayifise ako kurimba ndabishoboye iyo niyo mpano yanje haleluya neza na neza nanje mve mu Burundi nza muri Kenya ariko maze gushika muri Kenya namaze gufata urugendo nkashika bona ayandi pisha canka amasanamu agaragara umwe mu baririmbye mpimbaza-Mana ari we Alvera Muhimbare afashe rutema ikirere benshi batangura kwibaza ati koko Alvera ko afashe rutema ikirere kubazi keke ko ari muri Kenya ati koko Alvera niyo basanze keke muri Kenya kumbure bashobore gukora featuring bashobore gukorana indirimbo mpimbaza-Mana na cyane cyane ko nabonye ko wowe na Alvera hari ukuntu menga muri hagufi na hagufi ndetse uri no mu muryango giving hand and vocation sanzu urongowe na Alvera Muhimbare benshi bibajije ko hari igihugu bamwabwira mukorere kumbure muri Kenya ariko abandi bavuga ati Alvera bagiye mu kindi gihugu koko nukuri canke ni nkuru z'amagi oya ntabwo ari ukuri n'amakuru nyine y'abantu narazi ko bavuga byinshi so rero Alvera yagiye mu kindi gihugu ntabwo yaje muri Kenya kugira ngo dukore iyo korabo yego niko babisigura hama muri ico gikorwa naco cyo gukorana korabo jewe nawe tuzobikora ko ntabwo twashe bisaba ko dufata twese indege tugenda no mu Burundi mwari gukorera mu Burundi twakora kandi mu Burundi wacu maze ko ari heza tworonka ahantu heza cyane twashobora gukora indirimbo tuvuge ko igikorwa cya Alvera na Claudine Iteriteka official umwanya n'umwanya Imana ibikoze bagahura kumbure bagabona n'umwanya ndetse wo gukora ico gikorwa ushobora kukibona kigiye hagaragara byose ni kubiha Imana uno musi ufise umuryango nuvuga ko mwese mwaraheze gukwera ko nabonye n'umugabo wawe n'umuntu aririmba nanabonye indirimbo washize ko wandika Claudine Iteriteka featuring Etienne haje nawe uko atagira urubuga rwiwe kubera iki abo umuvumvyi kogo wawe oya bwari umuvumvyi ivyanje nivyo vyiwiwe urumva muzorusangira urubuga umusi yasohoye indirimbo yo ari wenyine azocucumitako mu ncamake ntabyishimo bivuga ko kuko ivy'iwanje byose ntibabikurikirana yani ko nobivuga kandi ivy'iwanje byose ni ivy'iwiwe sinibaza ko yoagira imbuga zibiri je mbona iyo imwe gusa ikwiye nagira indirimbo
twayiririmba tukayishiramo nanjye ndayigize mva ko turi kumwe ho nivyo mbona ko ndirimbo nivyo kabisa. Uheruka gushira hanze indirimbo kumbure unatwibutse ukuntu yitwa haje yitwa gute? Urukundo. Ni indirimbo novuga yuko yagaragaje canke yagaragayemwo amasanamu meza cyane. Ari amasanamu yagaragaye muri irya ndirimbo mwayakoreye neza na neza i Burundi, kubera ko hari abantu benshi bakurikirana amasanamu y'abaririmbyi batandukanye mu Burundi, ugasanga hari no mu Burundi ugasanga yifuza kumbure no kuhagera agisanamu agifoto haje hano neza na neza ntihe ku bantu batarahagera mu gihugu cy'u Burundi. Haje ni mu Rutana. Yani muri Rutana kweri n'ahantu heza cyane rwose hateye igomwe. Kuri yashite. Ego hateye igomwe vraiment. Ama wafashe amasanamu nawe si umuntu w'umwiga n'umuntu wimenyereye. Ya uri yungu vraiment arakora cyane. Kumbure ku bantu nyene babandi uvuze ati tubwira twumve kumbure babantu uririmbira igiswahili bakatumva woducishiriza kwa kapera gatumva. Abonye wari no muri korali raho wigeze kuba urimwo mwaririmba n'indirimbo z'igiswahili cyane. Songa mbere. Ya songa mbere ra. Korali yandeze cyane kuva. Hari indirimbo mwaririmbye namye ndaraba ryaringira warambonye njya wari koralirimba mu giswahili unaja mu gatera. Dushishirize mwambaye n'igitambara bya bitambara byanyu. Ushobibona. Dushishirize mu kajya kantu kumbure abantu nyene bamwumve kike. Karibu cyane. Mungu akamwambia Samueli jaza pembe la mafuta. Mungu akamwambia Samueli jaza pembe la mafuta. Na uende nyumbani kwa Yose. Samueli, maana nimejipatia mfalme kati ya wanae. Maana nimejipatia mfalme kati ya wanae. Mungu akamwambia Samueli Yusa kozi wa Star TV urumva ko ni impano yigendera ariko iyo mpano yigendera avuze ati reka ndayamanike kumbure ntangure kuririmba indirimbo mpimbaza Imana shimira Imana. Ariko kandi sinogera ntakubaje kino kibazo ibintu bitatu bituma kenshi Herine yumva umenga yohimbaza Imana cyangwa agasora ino muziki mpimbaza Imana yakorewe n'Imana ku buryo bizogora kuva mu mutwe imeze nk'inkovu mu mutwe we nivya. Kubera ko abantu duca mu bintu byinshi ariko hari ibintu bivuga ati bino bintu byongora kwibagira. Binatuma numva nyene noja muri mood yo guhimbaza kuri indirimbo mpimbaza Imana ushimira Imana ati Imana bino bintu byagenze uko warabikoze. Tinje tuba dushaka kumva kumbure abantu bihebuye bumve yuko kwihebura atari ngombwa yuko umuntu ashobora kwihebura. Okay, ahama kino uvuga jewe cyane na mbere. Sinovuga ngo ntanguye kuririmba ngo kubera hari Imana yankoreye. Ahubwo giye kurimba kanje natanguye kurimba kuva kera nkiri umwana muto cyane nuko nabibabwiye. Ncamake nabikuriramwo hama kugira ngo mvuga ati hari Imana yankoreye kuje ubwanje. Buri muntu wese nta muntu numwe abuze Imana yamukoreye. Buri muntu wese afite Imana yamukoreye. So rero buri muntu wese kuba afise ikintu cyo Imana yoba yaramukoreye, buri muntu wese afise ijambo ashaka kuvuga imbere y'Imana cyangwa ashaka gushigura intahe Imana kugira ngo avuge kimwe gusa Imana yoba yaramukoreye. Ya kugande kanje koko Imana yakoze byinshi kuri je cyane gose yarakoze byinshi. Yaraguhindura ubuzima cyane. Yego kuko sifise naho nohera naho nogarukiriza kuko nibyinshi yakoze kuri je. Cyo tumanyene umuntu ibyo bintu nyine Imana igenda ikora ndashimira Imana. Ndashimira Abisa. Inyuma y'indirimbo abakenyezi turashoboye uraduhereza iyi ndirimbo reka kuduhereza twitegekane igikorwa ryari kwera ko tugerageje kuraba mu bikorwa ugenda urasura ku munsi ushira hanze igikorwa nyene umuntu nyene kira ku kwezi ushira hanze igikorwa. Yego hama kwitega igikorwa novuga ati muzobibona atari kera cyane naho nyene sikera muzobibona umuntu ari kumirima karakora. Yego indirimbo yawe iherutse kuba iya mbere kuri radio eragakora nimba nibeshe. Ni giki ubona indirimbo yawe yarushije izindi indirimbo narijya ko kuyishiramo hajya hanyi wari wizeye ko ushobora gufata ikibanza cyane bara ko indirimbo ifashisha ikibanza cyambere hajya bashabayiha promotion nibaza nkuko izikoze. Ni giki ubona warushije abandi bantu mwari ko murahiganwa cyane indirimbo zini zari mu wiryo
mu nyuma indirimbo ya Claudine Iteriteka iza kuba iya mbere. Okay. Jewe mu ncamake kweri maze kumva gusa ayo makuru ko indirimbo yanje yacinze mu by'ukuri naranezerewe cyane ndavuga ati kumbe nacyo vyoza nawe vyoba kabisa nanjye naranezerewe rwose biranhimbara ndavuga ati Imana ihabwe icubahiro hama kinaci ntabwo sinavuga ngo ntabwo nari ku gapinge n'abantu canke iki ngo ukunda irimbiko ya vraiment gusa navuga ati Imana ihabwe icubahiro gusa nashimiye Imana gusa yego kabisa. Nibaza ko ibindi bizogenda neza cyane. Mu gusozera reka manzi saba abakunzi ba Star TV ko murazikurikirana tugende ku rubuga rwa Claudine Iteriteka dukore sabone kumure turabe n'indirimbo yamaze gushira agaragara ndetse zinaryoshe zimeze neza kandi tunamwifurize ibihe byiza muri umwanya ari mu gihugu ca Kenya tutaza ati izokiva mu ryari kumure azakigiriyemo umugisha ndetse n'ibindi bize bigende neza cyane. Mu gusozera n'icyo kintu saba abakunzi ba Star TV buno mwanya bari ko baragukurikira. Kenshi basaho cyane na mbere ndabasaye cyane mbere niyo babura hagize mpagarikije nka gato canke ntevye gato arabije ubona bandika mu makomantere ngo yatutesheje iki umuntu ngo yagize ngo yadutebereje so rero burya nyene umuntu ariko akora kino gikorwa arahura n'incangamoto nyinshi rero novuga ati gisabye ko nuko bazoza batwihanganira banyihanganira ariko gusa sinabateraye canke siki gusa kera atari kera cyane muzobibona bishasha hamwe naco nobabwira ariko baradukurikirana nuko ndabakunda kandi kweri nanjye ndakunda abankurikirana kuko nabo nyene hajya baba baheze ivyabo baba bariko barakora ariko bagafata akanya kugira ngo bakurikirane umuntu rero ndavuga ati mwami Yesu abantera umugisha ego barahezagiwe mwarahezagiwe kabisa. Imana ibahezagire cyane. N'umuhungu wanyu Starboy the Ship niwe ari mu bwami bwa micro za Star TV cyanye inyuma ya kamera nije nari ndahari ndi tu travel murabizi. Rero uyo ni Claudine Iteriteka official gere ko rugagwe kumbure dushigikira ikorwa byo muri rusange kubera ko twese turabarundi abarundi natwe turangwa n'urukundo nubwo turi muri Kenya twese turabarundi. Imana ibahezagire. Thank you.